Ndabaramukije none ndabana ikaze mu kiganiro cy'uno munsi karakura gato karakura ushikizwa na Aline Marijo. Ubuheruka muri karakura iheze toko twadufise ikiyago kidasanzwe aho twako turarabira hamwe ingene hoshobora kubaho ubugenzi bushimitse hagati y'umwana n'umuvyeyi. Umutumire wacu rero ni wa wundi twadufise ubuherutse aje dufitiye byinshi atubwira. Madame Anatoli muhundere ndabaha ikaze migano cy'uno munsi. Nabashimiye Madame Aline. Yego. Kengurukiye ko mwasiye kudutumira. Yego. Ndashaka musubire kandi mutwibwire ubuherutse mwana twibwiye mbwani bazikora abantu baje ari bashasha bashaka kumenya iby'iwanyu birushirije ngo twibwira kandi. Yego, jewe ndi Madame Anatoli nzi naho ndi mama ariko arakura. Ndiko ndakura ndarenze imyaka 20 urumva simba ndi umwana mutoya. Amufise abana 4 n'umutware umwe. Yego nkaba nkorera mu by'abana nico gituma namwe mwanya yumviriyeko. Yego nubwo nkorera mu by'abana ariko harimo abandi n'umuhinga mu by'inyifato n'imigenzo bijya tuja kwiga psychologie clinique sociale. Uno munsi twagutegura ibibazo bitari bike mbwani ndazi kudatinye ibibazo kubera urabimenyereye ubibamwo ubyamamwo. Mwana shaka tubandanirize aho twari tugeze twagejeje mu kiganiro giheruka. Mugana giheruka wadusigure yuko hariho intambuko zo gukura. Ndibuka yuko wabivuze mu ntango. Uno munsi nako ndibaza kandi no mu byo nateguye kirimwo n'ivyaho ibice byo gukura bigize umwana. Ni gute umuvyeyi yoherekeza umwana mu rugendo rwo gukura kugira ngo ntatakare canke ntabure aho bigeze muri rusange. Murakoze. Nkuko twavuze ubwa mbere twavuze yuko umuvyeyi cyangwa abavyeyi bo shimikira cyane mu kuyaga n'abana. Hama twaravuze yuko umwana atangura kuyaga kiri mu nda sinzi kuvyibuka. Ndashaka ko nacenda kuganira ngo nawe we hari ukuntu. Rero umwana atangura kuganirizwa kiri mu nda sinzi kuvyibuka ariko twigira inyuma gatoyi kuva akiba mu nda kwa mama wiwe. Mama we akigiye muri ecography bakavuga ati wowe rero ufise akabibe mu nda ufata ko ari umugenzi wawe ko ari umuntu aba ari mu nda yawe. Hama muri ico gihe umuvyeyi arabyara kuyakuya umubiba ari mu nda akavuga ati ari ikibondo turakwishimiye n'umupapa akazarakora kugira ngo umwana yumve ko aguwe neza agiye ahantu bamwakiriye. Narakubwiye yoho ko umwana afise amezi 3 mu nda ko yumva byose bavuga ngo les réactions mugabo nibaza ko twumviriza n'igifaransa kimwe kubibaza hari abagerageza barakizi. Rero ibyo umuvyeyi amwibungenze acamo umwana arabi bamwe. Namika wo muri hariya mu bindo by'Imana batako umupapa ategeza guca agafata ku mutwe. Umwana arabyumva nimba mama wabayeho nabi ari traumatize canke mu buryo bw'ibigumba nawe nyine atamerewe neza umwana ategereza kubibamo. Byoye twarabivuganye. Hama turavuga ko n'umwana ariko arakura gushika hejuru umuvyeyi ategetse kuma hafi mu kumuyagisha no kugira ngo tene kumutahura. Yego. Urakoze cyane. Ndibuka hariho ikintu wavuze turi kumwe na Madame Francine. Madame Francine kubera Imana yamuhezagiye biragenda neza. Uramubaza ati mbega ni kangahe urufata umwanya wo kuganiriza umwana wawe. Donc ubu mukigendana ubakumva ubu donc byose biri muri wewe. Ni wahe mwanya urufata wo kumuganiriza kumva. Kandi ngaca nibaza ubonye umwana kuva akiva mu nda ukamubona ingene akura. Je murambona umengo habaho no bita ama étape mu gifaransa habaho donc ingaji zitandukanye umwana acako. Sinzi murambona nk'akana gatoya nk'iyo nk'umwana afise nko gasa nk'ubafite nk'umwaka umwe cyangwa imyaka 2 hari etape yo kurira cyane igira baho sinzi muri psychologie sinzi kwiba nge na etape yo kuguma ashaka kumva ko
etape yo kurira cyane madame Ali niba hiye basi no kugani ni utuntu umwana akora kugira ngo akwereke kwaba kugira ngo yatire attention yawe igihe ababona yuko udukorwa dutandukanye wamwibagiye arakeneye umuntu amuba hafi rero ntihajya ashobora no kugutera n'akantu kugira basi umwibuke umuyagishe nawe sibyo voilà ariko ndaje mbona nkunda kubona baduhura nk'ufite umwana mutoya umbebe kenshi ndabona no kumbebe wanje ugasanga nk'uko ogiye kujya mu gitanda ashaka kujya kuri wewe hindukiza kube abayumva ko wamutaye cyangwa abayumva ko ari wenyene sindashaka kubona icyo bisigura mu bisanzwe mu bigira umuntu akuze naho ugeze mu zabukuru canke mu mama basifate ivyo hariho ubuzima bw'ibigumbagumba nibwo bukugize sivyo dufata ibyo turabonera ku bavyeyi canke ku bandi bantu ukagenda urafata uragerageza kwihindero ariko ubuzima bw'ibigumbagumba nibwo bukomeye cyane butuma abana bapfa ubuzima bw'ibigumbagumba ngira ngo emotion voilà umwana iyo yarose ni nka kujya basi umuntu yagaburiwe sivyo iyo ugaburiye umwana ntumugaburire aliment équilibré hari ibyo abura mu mubiri rero uwo mwana iyo ubuzima bwe bw'ibigumbagumba butagenze neza ngo yitwararikwe uwo mwana rero ni umwana uzobona atakugira ibibazo no mu gukura kwawe ugasanga ufise comportement ziri bizarre unakimvira rero ujye mu rukomeje kujya kumbe yabuze urukundo kuko urukundo rukwiye niko rutuma umuntu yubaka ubuntu bwiwe la personnalité voilà none ko okay byanje niyumvira ko tugwiranye n'abantu bakuze bagwa bishavuza umwanya wose akantu kose kabaye bigasira ko bagize batarose affection kwiye abana aho ngaca ntasha mugenzanje hari ariko ranyumviriza ibintu byo basi fata nk'ibyo kwigunga sivyo donc kuba wenyene urabona abana bigunga bakinyegeza akumva umengo ntabereye kuba mu bandi akumva umengo ashaka kuba wenyene si ibintu biza ngo sivyo ni kwa kundi yagenda arakura mama wiwe ntamuha agaciro sivyo papa wiwe ntamuha agaciro akamwereka ko ari wa mwana igirayo va mu bantu urumva voilà sivyo rero ivyo byava mu bantu wewe urabona ngana kimeze ngene gisa n'urutwe rise wiwe urabibona nivyo bituma umwana avuga ati finalement simeze nk'abandi sivyo cyangwa kumva ari ahantu hari hamubereye yoba akanezerwa bakahamwirukana n'akarorero uwo mwana aca yinjiza frustration muri we aduca aguma yinyegeza kandi amaze gukura uherukana narabibabwiye ntihagire usanga nk'umumama n'akarorero adashaka kuja mu bandi akinyegeza sivyo canke ugasanga bamuhaye nta responsabilité ikintu akora bakaguma abona ntaco yoshobora nabyo noshobora kubera iki bya bindi yumva ko kuva kera baguma mubwira ko ashoboye ave mu bantu ntibibereye ofete wewe muri we aca akuza muri we sindabibereye sinkwiye kuja habona siko ndiko ndagutahura habo ikintu kice kinza mu mutwe ni kubijanye na beauté donc n'ubwiza hari igihe abavyeyi ndakora kubibona kenshi ndavuga n'abamama n'abagore ukabona nk'akarero umugabo n'umugore kenshi ntibabasa donc ara normal mugabo ugasanga muravyaye umwana peut-être kubera wowe utamwishimiye cyangwa ingene yaje ari biguhimbaye ugasanga batire uyu rero iki cyane gisarase n'ukuri nta n'uwudi n'ivyo bitwe ni se wiwe donc ugasanga Jema namna kugira ibintu yashika ibintu bishaka gutuma agira gatrouble cyangwa agira donc problème émotionnel mu bisanzwe niyo makosa twebwe abavyeyi tugira hariho umuntu umukobwa nyina yama ariko aramubwira ngo tubuva ngo ubona gusa gute ngo kubera yaje petwe badasa yibaza ko ariko aramurera neza
atazoja habona ngo bavuge ngo je ndi mwiza sivyo ariko umukobwa nibaza ko nigeze bacisha mu ganiro giheruka umukobwa hageze ko areshwa abona umuhungu araja amubwira ko ari mwiza ati yo barambeshe breve umuhungu arambeshe breve je mama yambwiye ko nsa nabi je note no mu rugo mbega ninde muntu yonyizeye sivyo voilà rero ikintu cyitwa estime de soi sivyo estime de soi gikomeye cyane kandi icyo estime de soi ntuzoyibonera mu buzima wamaze kugenda ni ibintu ubona ukiri kuragenda umuvyeyi akubwira ati bravo Aline wabikoze neza naho wabikoze naho ahubwo ati wabikoze neza ariko ubukurikira uzokosora acabona yuko yakoze neza habura akantu gato kugira ngo igikorwa kibe gise neza uwo mwana akura abona ko ashoboye ikintu sawa voilà akura yumva yibasi yemera ko nawe ashobora kugira icyo amaze kiri apreciable ni igiki none nka wewe nk'umuhinga mu buryo bw'inyifato ni igiki nohanura aba mama abyara umwana kako kikwana vraiment gisinzi yacapfa ninge nasa si jewe donc ni ya impanuro ugenda batekereye impanuro nuko umuvyeyi yabyaye umwana yomufata nk'umwana kandi uwo mwana afise ingeso ziwiwe Imana yamuremanye sivyo adategerezwa kumera si itegeko ngo amere nka papa wiwe si itegeko ngo amere nka mama wiwe kubera yuko igituma ndabivuze gutyo kubera yuko abamama iyo cyane cyane ari umuryango utumvikana nka se iyo yamubaniye nabi sivyo uwo mwana akageso gatoyi akoze hakukosora ubwiwe nkawe nyene yagikoze aca avuga ngo ukora nkaso sivyo canke arisa akavuga ati ukora nka nyoko akabinegativiza donc kubera mama wowe canke papa wowe batabanye neza sivyo rero umumama jewe vyaye umwana nategerezwa kumufata ko ari uwo mwana umwe ari unique Imana yampaye n'ingabire ziwe ziri muri we ziri special jewe rero nagerageza koryanta uwo mwana ukubaho kwiwe wenyene wenyene madama natoye urumva ni ukuvuga yuko umwana nimba akoze ikosa abana barakora amakosa ubwira uti mwana genza ukunuku ntumushushanyi na se cyane ntumushushanyi n'uwundi wo mu muryango akora nabi ukora ntahura yumve ko ari wenyene hama rero ukamuha indero kubera twebwe abavyeyi turi kugira ngo uhinzire umwana sawa uhinzire umwana umubwira uti ibi ni byiza twaravuganye mu byavuga tuko turavuga yuko uhana umwana umuhanura sivyo Bibiliya niko bivuga ego uhana umwana umuhanura ego rero uhanye umwana umuhanura no kuvuga uramubwira uti aha mwana si sawa mukabonye bandanije ugacisha wagakone gatoya kugira ngo abone ko ari kumbe finalement yari itegeko riri strict sawa voilà mugabo ugwa neza voilà Anatoli kugira ikibazo canje gitahure neza nganda kubaze nawe ikibazo watubwiye uri mu mufite abana bane okay bariko baranakura urakujije nashaka kubaza abana bawe bose murasa oya vraiment ntidusa ya je ndafise babiri dusa bakubara ko ufise babiri basa aho uvuze ko ufatiye mu nyifato cyangwa ufatiye ko basa mu bigaragara image uvuga ati cyaravye kuri image babiri turasa abandi babiri basa nase okay aho okay dufatiye nk'umudamu Francine ariko Francine ataje tuvuga ko peut-être dufatiye umudamu Francine yavye abana bane babiri barasa abandi babiri basa n'umugabo dufatiye yuko se wiwe ashobora kuba yamugiye ko yamukunze yarakunze inyifato ziwe mbwa ntakunde beauté physique yiwe ndiko ndaza okay dufashe ku mudamu kanaka yarakunze umugabo hanyuma umugabo donc aramukunda aramuje ko ibituma abantu baza kubandira baza ko tutobiteba ko tave twaje kuvuga ko ni byinshi n'amahezo menshi aja hamwe nibituma byinshi bija hamwe rero mugabo uyo muntu wagiye ko mu byukuri ubwiza bwe physiquement nibigufrapa ni wabishimye kandi mu ntamwe ubwo navyo yavuze mugabo ofira meziye mu bantu ugenda urabibona Petro ukabivuga mu nyuma
rero abana bandi babiri murasi abandi babiri basa nase navuze ku badamu uca usanga kubera wowe barya babiri musa ni sawa basa neza basa na jewe kuwowe ko bisa nase n'ukuri ko bisa nase n'ukuri kandi sirabwe nta kigenda nonava hari gihe bishika donc ni cimviro cy'wanje hari gihe bishika donc umwana agacakura bijya kuravuga nyene donc ati agaciro urabona ko yose na papa ndi mubi kubera canke kubera sana ari nabwiye babiri vice versa kubera peut-être twagize ikosa canke niyo bagiye ahantu canke bagiye nko kwifotoza ibi maze kwibwirwa n'abavyeyi batari bake bavuga ati aho kantu muze mukaduhanurira abandi bagiye kwifotoza bagiye kwirika bati asa nasi nege mu bandi ngo cyo ndabise bako babiri ngo ni ngo mukanye ariko keza rero byumva kubwira umwana ashikana akamenya ati mukuru wanje cyangwa mute wanje niyo mwiza par rapport byanije nanje nubona ko hari ikintu negative cyangwa kitari ciza bishobora kurema mu mwana urumva mu bisanzwe madamu Aline ushaka kurera neza umwana ushaka kurera neza umwana d'abord twumvikane ko atamwana bamuha tuvyumvikane sibyo kuko urashobora gusanga wanashaka niyo bote physique atari nziza cyane mugabo ugasanga afite amakarite menshi asumba n'urya afite bote physique nziza sibyo ariko twumvikane ko umwana wese ari mwiza voilà sibyo rero jewe ntibikenewe ko umwana wawe ndamugira ngo uri mubi naho yoba afise agasura katakubera keza n'amaraso yanje kandi yategerezwa gutera isoni kandi nategerezwa kuntera isoni burya nanje mama akuze amaze kugira ibintu ze gutya atantera isoni ariko n'umwana wanje adategerezwa kuntera isoni naho wowe ukamubonako si byiza ko ukamubwira si sawa ko nawe hari igihe uba ufise defo gisubire ko utobikunda ko bakubwira kuri iyo defo sawa ndashobora kuca bigutera ya complexe y'ukwinyegeza abantu ati jewe rero haherere ndabizi ko agatoki kanje kamugaye kuntu ukaca ugira atandatu kugira akanyegeza umwana rero niwe turamubwira ngo uri mubi ufise umutwe uri deforme ufise mu maso hameze kuriya sivyo uri kuramuremamo ikindi kintu cy'ukwitiyemera cy'ukwigunga cy'ukwinyegeza ko atameze nk'abandi sawa ibyo twanabivugiye no mu ngeso mu nyifato z'umwana iyo umwana yifashe nabi kirazira ko tumubwira ngo wowe nguri iki kuko ugafatanya ingeso agize na personalite yiwe sibyo sinzi ko icyo kintu ndagisiguye neza par exemple yibye nakarura akagenda agafata muri tiwari yawe agatwara 5,000 sibyo akayatwara kirazira ko tumubwira ngo uri gisuma kirazira gufatanya iyo acte agize n'ubuzima bwiwe na personalite yiwe oya ahubwo aho wakoze amakosa ikibi urakireka imana ntigikunda cyane no mukamu ari nk'umwana ariko arakura we uramubwira no mu buzima ingaruka yavyo ubugwaneza ukabimusigurira hana kuvuga ngo uri iki voilà sinzi ko ndabitahuye cyane kubera wowe udatahuye n'abariko baratumviza oya aho natahuye n'ukuri kandi nakoze cyane ni kuri iyo mpanuro nyene turangirije igana cyacu cyo munsi nibaza ko igikurikira c'est à suivre mu bandanye mugira subscribe mugira amashare mugira amasabone mugira mushire kumva ibikurikira mu byo wavye umwana ukabona mushe kuramo agaciro kiwe ufatiye kwingenasa ufatiye ku nyifato zibiwe iyo yari inkebuzo kuri wewe kugira ngo ushobore kuba ubuzima buhindutse ugira amahoro abana babakure neza kuko ari bakazoza k'igihugu cacu murakoze